rero nico nariko ndakubwira abakobwa bose umengo n'abasirimu ko baba bakeneye ibintu by'ibisirimu gusa abakobwa ubona bafite iPhone ugasanga nta nakazi bifitiye umva ukamubona umukobwa yamasokera ahantu heza ayenjoyinga uko ashoboye kose ukabona kandi ni mwiza umugabo akabona nta kazi akora tucubona mu mutwe yakura ukabona uti umukobwa ari byo byose iyo bakora ibi n'ibi kugira yinjiza amafaranga ko ndavuga abakobwa usanga bafite iPhone hariho tuvuze bose hariyo usanga bayikoreye n'amaboko yabo mugabo aba nabo bagenda mu ngeso mbi bashaka iPhone ico twobahanura burya n'ubusuma wowe urafasha umuntu yirirwa arahangayika arondera ubuzima ni umuntu w'umupapa afise urugo abana mugabo hageze ku mugoroba hamwe yoruhutse ukaca usanga ahuye nawe en fait baba barushe cyane bashaka n'ababaruhura mu mutwe hama wowe ukaca ukoresha ama strategie yose uba wumva wokoresha kugira umukuremo amafaranga ngo numva ko ari ubusuma. Hari igihe abakobwa babona ko imyaka ibarenze bakavuga ati ndakeneye gukora mariage kugira ngo nanje nje mu rugero cyo kimwe n'abandi bakobwa bagenzi. Ibyo birakunze kuba ugasanga na famille bikira kugorana ni wowe kutarongorwa abana bararongowe biki bakakubwira ibintu byinshi rero ukaca uhitamo ukavuga ati ubu nanje ngira ndongo rero ukaca usanga wowe mind zawe wifitiye ntaho bihuriranye n'urugo ahubwo ushatse kugira kwereka famille yawe ko harongowe canke ko harongoye mugabo zangeso zawe ntizikwemerera yuko wubaka mu gihe utazihanze ukavuga ati rero jewe nyamba nari umujene kare reka ingeso zanje ziharane n'ubujene rero ivyo benshi birakunze kubagora. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndakora mukije cyane. Twari. Ku mazina yanje nitwa Asta Pisco, bakaba banzi ku izina rya Asta Pisco. Akora iki muri rusange? Asta Pisco ni umwigeme, umunyeshure bwa mbere, ni umukinyi w'amareresi. N'ibindi agenda arakora ku ruhande. Gukora ku ruhande tumeze gute muri rusange? Cyane ndakunda gukora ibiraka biri y'amashuri canke biri ya lireresi. Murundi kazi no munsi ariko arakora higa amahera kugira ashobore kwibeshaho. Benshi bakunda kuvuga yuko usanga baba barindiriye abo bita abagabo canke abandi bantu baza kubahereza inoti canke ibindi. Hari icyo ushobora guhanura umuntu agifise ngeso muri rusange? Rero jewe ndatangazwa cyane n'abakobwa baciyumvira uko canke n'abasore baba biyumvira uko kubera ko uvuze ku ruhande rw'abigeme n'abahungu hariyo abantu biyumvira uko biyumvira ngo je nzorondera uhama ngo umukobwa nzoshima nawe ngo mpaka nyene atana kimwe azoba afise akora mugabo uri umusore uri kuvuga uko uri kuri henda kubera ko abigeme bubu ukuntu bameze naho yo bafise umusore umwe bakundana umengo abashaka ibintu byinshi ubushatse kuvuga iki basi ibintu by'imibereho byinshi kubera ko ubu abakobwa barasirimutse cyane bakeneye ibintu byinshi imishatsi ukoresha inzara ibindi amadepresi ivyo byose bikaca vyishugwa n'uwo bakundana mubashyize umuvyeyi urumva yuko uwo muntu bakundana ntazobishobora kubera ko umwana w'umukobwa nyene nakubwiye bakeneye byinshi rero ukaca usanga uwo bakundanye ntariko arabishobora wenyene ukaca avuga ati ntibishoboye wenyene reka mpige n'abandi ku ruhande rero kandi ntashobora bishobore ko ashobora gukundana n'umuntu uwo muntu agasanga uwo musore bakundana nta bushobozi afise bakaca babandanya bakundana hama nawe akaca ashobora kugira double w'urukundo rwa vrai akenye n'urukundo rwa fo
amuhereza ivyo ashaka. Rero mu rukundo rwa fo arondera acarondera bamwe baba bayafise, kandi tukaba tuzi abantu benshi baba bafise amahera n'abagabo. Ugaca usanga umukobwa yatanguye kugendana n'abantu b'abagabo, umugabo arafise umukunzi ku ruhande, atanguye kugendana n'abantu b'abagabo kugira aronke ibi na biriya. Rero jewe nico gihe kino hanura abakobwa bakura amaboko mu mpuzu nabo bakora, ntibabone yuko nyamba ari abakobwa ngo umuhungu dukundana ngo azonkorera ibi na biriya, ntavyo azoshobora mayigira, kubera umuhungu nawe arafise besoin ziwe, apa yuko nawe ashaka kukumenya iki na kiriya, nato kumenya vyose muga nawe arafise besoin ziwe, azomanza azisatisfeze hama acagira asatisfeza n'ivyo wawe ntibikunda. Rero abakobwa barakwiye gukora amaboko mu mpuzu bari kuvuga iki bagakora, ntibagaye akazi kose baba bafise nagakore. Rero ico no bahana abakobwa turakunda kubona aribo bafise ama iPhone meza, abakobwa turakunda kubona aribo banafise utuntu twiza cane, ariko ugasanga amikoro uko bakora ntibaruta abahungu gukora. Biva kuki? Rero nico nariko ndakubwira abakobwa bose umengo n'abasirimu, ko baba bakeneye ibintu vy'ibisirimu gusa. Abakobwa ubona bafise ama iPhone ugasanga nta n'akazi bifitiye, umva ukamubona umukobwa yamasohokera ahantu heza, ayenjoyinga uko ashoboye kose, ukabona kandi ni mwiza, umugabo akabona nta kazi akora. Ducubona mu mutwe yayakura, ukabona uti umukobwa ari ivyo vyose yobakora ibi n'ibi kugira yinjize amafaranga. Rero abakobwa kenshi je nkunze kubona bafise ama iPhone kenshi bayakura mu bagabo, tubwizanye ukuri. Ugasanga kenshi ntituvuge n'abagabo gusa, bayakura no mu bahungu, kuko hariyo abahungu usanga nabo nyene bifitiye inoti, ugasanga cyane cyane abahungu bafise inoti ntange ingeso niba ari kirenga, nta ngeso nziza en fait baba bafise, usanga ari bamwe bagendera mu bakobwa benshi mugasi bose. Rero nico nariko ndavuga, abakobwa usanga bafise ama iPhone, hariho tuvuze bose, hariyo usanga bayikoreye n'amaboko yabo, mugabo aba nabo bagenda mu ngeso mbi bashaka ama iPhone. Ico twobahanura burya n'ubusuma. Uti ni busuma gute? Wowe urafasha umuntu yirirwa arahangayika arondera ubuzima, umuntu w'umupapa afise urugo, abana, mugabo hageze ku mugoroba hamwe yoruhutse, ukaca usanga ahuye nawe, en fait baba barushe cane, baba bashaka n'ababaruhura mu mutwe, hama wewe ukaca ukoresha ama strategie yose uba wumva wokoresha kugira umukuremo amafaranga. Numva ko ari ubusuma. Hari igihe abakobwa babona ko imyaka ibarenze bakavuga ati ndakeneye gukora mariage kugira ngo nanje nje mu rugero cyo kimwe n'abandi bakobwa bagenzi. Ivyo birakunze kuba, ugasanga na family bikira kugora none wowe kutarongorwa, abana bararongowe biki bakakubwira ibintu byinshi. Rero ukaca uhitamo ukavuga ati ubu nanje rengera ndongo. Rero ukaca usanga wowe mind zawe wifitiye ntaho bihuriranye n'urugo, ahubwo ushatse kugira kwereka famiye yawe ko warongowe canke ko warongoye, mugabo za ngeso zawe ntizikwemerera yuko wubaka. Mu gihe utazihanze ukavuga ati rero jewe nyamba nari umujene kare, reka ingeso zanje ziharane n'ubujene. Rero ivyo benshi birakunze kubagora. Amareresi yawe canke ivyo ukora muri rusange, hari izo mpanuro zirimo indani utegekanye iki kugira ngo ubwo butumwa bushobore gushikira kuri abo bantu? Amareresi rero ni kimwe mu bintu amareresi rero ni kimwe mu bintu bihanura cyane cyane kandi bikagera kure. Niyo mpamvu jewe ngitangura gukina amareresi navuga ati mbega ni gute ntushobora guhanura abantu biciye mw'ireresi. Kubikora si ukwiryohera ngo urumva ngo nzoca mba umustar ngo bigende uku oya. Amareresi niyo mpamvu tutumirira abantu kuraba amareresi cyane cyane, haba harimo impanuro n'ikintu wowe utaruzi. Ushaka kuzoduha true story
y'ivyakubayeho canke za mpano zose wagira nta kintu na kimwe kirabishikira oya biramaze kumva ko byonse kubera ko nanje ndi umukobwa ukakubwira ati ja mu bintu byinshi true story yiwanje ninayandika vraiment nzogaruka ngaha ndababwiye ati umva rero bakobwa ni true story muze mugende kuyiraba murabe ibintu kenshi bishikira abakobwa ya rero mwireresi kenshi niho ducisha ibintu twebwe tuganura filime yanyu ziba yitwa ngwiki filime yacu yitwa Heartbeat akaba ari filime izohanura vraiment abantu benshi ego twakinye ubuzima nyene tubayemwo tukina yaba ku miryango yaba ku bajene yaba mu ngo ni impanuro muri rusange z'ubuzima so hari benshi usanga bavuga ati bibaye rimwe iyo notsi nkayironkera bibaye ntacyo bitwaye kubera kwikingera birahari akenshi ugasanga imitima irajijanya no ku notsi baba baguhaye mu buzima busanzwe muri rusange muri ivyo bintu kuri wewe uba wumva menga kuronka akanotsi ujya muntu yaravuga ngo bibaye rimwe wowe uragenda y'iryo rimwe wowe uragendayo rimwe ivyo bikaba ukironkera inoti urazi inoti nayo utavunikiye uyironse wumva umengo n'akandi wosubirayo n'akandi wosubirayo nugira umutima wo kuvuga ati ibi bintu jewe ndimo sivyo urinze kuyaronka ubwa mbere yumvire nk'umuntu muhuye hama akagukubita iyo iPhone nyene uwundi munsi woreka kujayo ucuga muri motive yo kuvuga ati niki nzokironka munyu mugasanga ka kantu karagutse sika iPhone gusa ugasanga yana uri nko kuri bati ubu naho ushatse kurondera imodoka ubu naho ushatse kurondera inzu ushatse abakobwa benshi niyo mpamvu tugomba tubona benshi barubaka amazu benshi bafite imodoka mugabo ukabona ntibakora ugavuga ati none gute umukobwa adakora umukobwa ubona umengo akazi kiwe ni kutembera mu ukabona afise inzu imodoka benshi so ikiganiro ni open mic nike kajambo bwira abakunzi bawe muri rusange ngo nahanura abakobwa muri rusange akajambo no bahanura nakavuze abakobwa nibaze dukora pa yo kuvuga ngo umuhungu azokora ngo nzogenda mushikire mu vyuzuye oya burya amayeri wirondereye nawe ubufise valeur n'umuntu muzubakana araguha valeur ukwiriye kubera ko yarabonye ko umukobwa ushoboye gukora rero hari ibintu bagize imisi bavuga ngo byo kurondera egalite equité ivyo nitwe nyene ho bwo kubikorera ya rero abakobwa ndabatumiriye muri rusange dukore cyane kandi ntitwikengere ngo jewe nubwo nokora ngo sinzoshikira ngo nk'imbaraga z'umuhungu abahungu barakora cyane kandi amahera barayaronka mugana naho twabakobwa dukoze amahera ntitwoyabura